Ishirahamwe Musumba Steel ni ishirahamwe rihingura ibikoresho vyo kubaka riri ngaha mu gisagara ca Bujumbura muri komine Ntahangwa zone Ngagara quartier industriel. Musumba Steel ni imwe mu mashirahamwe ahurikiye mu rwego Musumba Holding. Iryo shirahamwe rikaba rigira ingendo zitandukanye mu gihugu, aha twovuga nko ngaha mu ntara ya Bujumbura kugira ngo rihimirize abakiriya baryo kugura ivyuma vya Musumba mu ntumbero yo kubaka ibirama. Intumbero ya runo rugendo twazindutse gukora mu gitondo, murabona ko twagendeye amakomine ashika 3, twagendeye komine Ntahangwa mu kibanza ca Rubirizi na Kinama, turagendera komine ya Mukaza mu kibanza ca Asiatique, none twagendeye mu komine ya Mugere muri kino kibanza ca Ruziba. Ni mu ntumbero rero yuko tuhimiriza abakiriya bacu kugira ngo babandanye badushorera no kuhimiriza n'abandi bari baraduhevye n'abandi bashasha kugira ngo bagaruke canke bongere baze kugira ngo batugurire, kuko twebwe mu byo dusanzwe dukora turakora ibikoresho byo kubaka hama tukabigurisha kugira ngo abene gihugu bibashikire bubake ibirama. Twabagendeye kandi twasanze bameze neza, bari ku kivi barakora neza, kandi twasanze badandaza neza, ukuvuga bene igihugu barabitaba bakabashorera, amasitoke ava iwacu akashikira iwabo kandi n'umuntu akongera akava iwabo ashikira ku bene igihugu. Twasanze rero ari sawa, twasanze abanyagihugu bitaho cyane ibikoresho turiko turakora muri no minsi, kandi twabonye ko bari bafise inyota yuko tubagendera kugira ngo badusabe yuko twame dufise amasitoke menshi akwiye kugira ngo barangure ibikwiye bashobore kubishikiriza bene igihugu bato bato kugira nabo nyine ngo bashobore kugira gute kubaka ibirama. Yego cyane ni muri ntumbero yo gushikira umugambi wa leta wo kurwanya nyakatsi, kuko aho twagendeye hose twasanze bene gihugu bakunda ibikoresho dukora, mu kuvuga nk'amabati baca basakaza amabati, nta twasanze bagisakaza ubwatsi, bose basakaza amabati, kandi murabona aho twagendeye ni mu gisagara barakunda gukoresha ivyuma vyacu, kandi abanyagisagara baba bakeneye ivyuma bikomeye rero twasanze ivyuma vy'iwacu ari babikunda gose, kandi bakatubwira neza bakanavyemeza n'abagiye basudira nibo bavyemeza cyane, bavuga ati ivyuma by'iwacu bya Musumba Steel birakomeye cyane. Kuba Musumba Steel ihari akamaro n'intangere ku gihugu eka mbere n'abene gihugu. Uganda rwa Musumba Steel ndaruzi kuko dukoranye igihe kitari gitoya, kandi ndaruzi neza kuko n'uruganda ruduha ivyuma bikomeye by'akanovera bimeze neza ku buryo n'umukiriya aguze icyuma cya Musumba Steel akagitwara nyuma y'umwaka imyaka 2 arakubwira ati nukuri icyuma naguze ni icyuma gikomeye kiramba kitagwa ingese. Hanyuma hambavu y'ivyo natwe urabona ko dufise atelier de soudure turabikoresha cyane, iyo tubikoreshejemo imiryango n'amadirisha tukabiha abakiriya baragaruka bakavuga bati burya mwadukoreye mu byuma bikomeye cyane. Karusho tubona nuko Musumba Steel duha ivyuma vyiza kandi bizimbutse, wanashima ufatiye ku byo twabahora bagura biva hanze muri za Kenya, uko wasanga bizimvye cyane. Uganda Musumba Steel uravye bino birato nambaye urabona bikura masinya kirenga 11 turi kumwe nabo baratanguranye era kukafuka kamwe kumusumani ndetse era kugandira ndo bakara ino saha amabati amatibe yose imisumani yose n'ushaka amatore muri matunati kuruka muri Ruganda ndagikeneye Uganda Musumba Steel twaruzi neza cyane, niturumenye turuzi kuva kera, tubanye nago imyaka itari mike, kuva ngira ngo Musumba Steel igitanguye. Musumba Steel nto twagurira ivyuma, kandi baduha ivyuma vyiza cyane, ivyuma byabo bakabiduha kwibeyi giza cyane ryorohereza abene gihugu. Nikimenyamenya umwene gihugu araza akagura icuma buke yakabwira uwundi buke yakabwira uwundi, tukabona ko bitunezera cyane kubona abuje wese abaza icuma kivuye muri Musumba Steel. Musumba Steel idufitiye akamaro kanini cyane,
kuko muri Musumba Style tyo tuhaguriye nta TVA niyo byo kuriha muri OBR dusubira kubazwa uko vyose biberayo. Ako nakarusho kanini cyane Musumba Style idufitiye ngaha anye muri uruganda rwacu. Uruganda Musumba Style turaruzi cyane kuko turarangura hanyuma bakaduha ibidandazwa tugacuruza tubishikanye ngaha ku isoko bigakundwa cyane. Ivyo dukurayo ni amatibe y'ubwoko bwose ku ngeri zose, no kuvuga 60 karani, karani, 16, 20, karani. Tukongera tukarangwa n'ivyo bita amaprofile, HS, profile buteye. Ivyo nivyo turangwa n'ivyo bita imireko. Nyuma y'ivyo tugaturangwa n'amabati. Akarusho twakuye muri Musumba Style nuko ivyuma vya Musumba Style birakunzwe cyane n'abanyagihugu, kandi bikaba bifise igituma babikunda. Ubwa mbere birazimbutse, ikigira kabiri birakomeye gusumba ivyo vyuma bindi dukura hanze mu Bugande canke muri Tanzania. Nk'amabati, nk'akarorero ku mabati, amabati ayakoresha bavuga ko ari amabati yagutse kandi akomeye gusumba yandi mabati ava hanze. Aho karusho niko twakuyemo, abanyagihugu barabikunze gose bikaca bisohoka ku bwinshi. Aho karusho twagakuyemo gusumba Musumba Style imyaka 10 basakarira neza, amabati azira gucuya, amabati asekana n'izuba, agahangana n'imvura. Indongozi za Musumba Style cyo twozisaba nuko bishoboka yobandanya kudugabaniriza ibiciro, ko murabona ko abarundi benshi amikoro sikirenga. Umuntu ashaka kwifuza kuva mu nzu ya nyakatsi mugabo kubera uburyo bikagorana. Muri Musumba Style twabasaba ahubwo babandanye bishobotse, mbere bongere bamanure gatoyi kugira ngo abanyagihugu bagume bayihurumbira gusumba. Natwe dusanzwe turangurirayo, turabasaba muduhe ibituranga bishobotse. Turifuza ko mwoduha ubupira kugira ndakambaye n'urenganye ngahabona ati ujya muntu arafitaniye relation na Musumba Style, yaje agasanga ngaha ndakambaye avuga ati aba bantu barangura muri Musumba Style. Indongozi za Musumba tuzisaba yuko zokongereza umwimbo. Iki gihe twarimwo cari gihe abakiri batabari benshi ko abantu bari ko barubaka bari bake. Mugabo tugiye kwinjira mu gihe cyo muci, tubasaba ko kongereza umwimbo kugira ngo ico umuntu cyose ashatse kurangura akironke hama cegereze abene gihugu. Musumba Style imyaka 10 basakarira neza, amabati azira gucuya, amabati asekana n'izuba, agahangana n'imvura. Turi mu migambi ikomeye cyane yo kwagura umwimbo kugira ngo abantu b'abanyagihugu bose baherereye turetse mu gisagara ca Bujumbura gusa no gushika no mu gihugu hose hagati kugira ngo bose ibikoresho bibashikire. Uwo mugambi rero urahari, kandi n'ubu nta gasagara na kamwe ko mu gihugu udasangamwo ibikoresho bya Musumba Style. Ni ukuvuga no gusigiririza dusanze turi hose, kandi muri uno mugambi nk'uko mwari mwavuze wo kugwanya nyakatsi, dushaka yuko nta nzu nimwe yo mu Burundi idosubira kuba tubona isakaje ivyatsi. Nico gituma ni muri no ntumbero twacitse kwereka abanyagihugu yuko twamanuye ibiciro vy'ivyuma by'amabati kugira ngo vyorohereze umunyagihugu ubasha ko kugura afise bukeyi nawe nyene agure kugira ngo ashobore gusakara inzu yiwe. Murabona yuko tugomba kwibindiza muci abasore n'inkumi barubaka izabo, kandi bakeneye kubaka n'inzu bazogiriramwo ubukwe. Rero muri iyo ntumbero rero tugwiza ibikoresho vyinshi kugira ngo muri noci bose baze bashikirwe, kandi ibikoresho bize bashikire bimeze neza. Twarasanze intambamyi ya mbere twashoboye kubona nuko hariho ibindi bikoresho vyinshi biri ku isoko, mugabo abene igihugu baramaze kubitahura yuko bidakomeye kubera yuko baba babiguze bidakwije ibisabwa. Mugabo ibyuma bya Musumba Style birakwije bisabwa n'amakungu, bisabwa n'akarere duherereyemo, nk'ivyuma, amabati, byose babikwije ibisabwa kugira ngo umunyagihugu abishakaje ntibibe mu minsi izoza bishobora kugwa ingese cyangwa bishobora kugira izindi ngorane. Ariko twabahumurije tubabwira yuko tuzobandanya
muri iyo ntumbero yo gukora ibikoresho bikomeye kugira ngo Uburundi butere imbere. Abotera abadandaza bagendanye cyane na mbere kubahiriza ibeyi batubwiye. Ikindi kigira kabiri ni umunyagihugu wese ntaze kumuhenda adakura bijya bitibe bijya bindi ufashe ugapima kujya kumpara bitibe ya Musumba na ziriya zindi ndafite diferanse y'ibiro nka 2. Abagenzi no basaba kwitaho kugura icuma kivuye muri Musumba Style kuko kiraramba ntawe ukikoresha yidoga. Hanyuma abaguzi bagahurumbira ivyo vyuma vyo muri Musumba Style kuko ni ivyuma bifise karite, bifise kariyere nziza cyane, kirakomeye kandi n'icuma gifise inguvu ugikoresheje mu muryango ntiwidoga. Basaba kwijukira cyane bya Musumba Style. Abatarijukira Musumba Style ko basaba cyane kwijukira Musumba Style kuko ikunzwe kandi ikomeye kandi ifise ibyiza byinshi gusumba ibyuma bindi bahanze. Musumba Style imyaka 10 basakarira neza amabati azira gucuya amabati asekana n'izuba agahangana n'imvura. Twasanze hari inyota abo hano mu Bujumbura bari bafise kuko bera bose basidukanye niyo nka kutwumviriza. Turafise rero imigambi bera mu kwa gatanu tuzogenda intara ya Butanyerera n'intara ya Gitega. Intara ya Burunga nayo cha twitemberera mu kwezi kwa gatandatu. Nukuvuga Bujumbura mwana ko turahejeje. Nukuvuga ahandi tuzobana tugenda hose mpaka bose batumenye n'abatari batwibuka tongere tubibutse kugira ngo ibikoresho bya Musumba Style birongo gushika ku dutumba twose twa rusansuma ko mu gihugu. Twagira tukebure n'abandi ayo mabati mvuze ya Vy'Iterambere n'amabati yera, ariko turafise n'amakurera atandukanye. Turafise ubwoko bw'amabara niko bavuga bw'amabara ubusa n'icyatsi butukura, ubwoko bwinshi bw'amabara ubukeneye tuza kubutora muri Musumba Style. Kandi ntibure gurashika ku ruganda rwacu turafise bo dukorana nka mu Ruziba mwumvise ko nga turadubufise uwo maborogo niwe dukorana umuntu bari ngaha baca baza bagaca batwara ibikoresho. Kandi ikintu cyo gihambaye nuko umuntu yaguriye Musumba Style ntahomba